hari ubusuma bushasha buriko buraba aha cyane cyane amazone ya Nyakabiga, Bwiza, Buyenzi ya komine Mukaza, aho abo babandi bazana imfunguzo nyinshi cyane ku buryo mu kugurura bagenda barageza rumwe rumwe bagateba bakugurura, hanyuma ivyo basanze mu nzu guhera muri salo mbere hari igihe bashika no mu vyumba byose bagatwara. Aho biheruka kuba ni ngaha mu Nyakabiga gatatu kwibarabara ry'indwi imbere y'ikirabo bita kwa gato, aho ku muhana witwa Nyirampeba Jean Marie Vianney baje ijoro ryo kuwa mbere genekerezo rya 29 z'ukwezi kw'indwi 2024 bagakoresha ubwo buryo nyene bw'imfunguruzo nyinshi bakagenda barugurura. Umuntu ashobora no kwibaza yuko boba baragenzuye umuryango ugasanga baragiye barazifotoza, ariko ntavyo umuntu amenya uburyo bakoresha. Baramwiba gushika naho bagiye gushika mu vyumba amatelefone ari ku mashaje n'ibindi byinshi, amasakoshi byo bashobora kwikorera baraterura, hanyuma bumvise ko yikanguye bariruka, abirukako gerageza kuraba ko yoba shikira, ariko ntivyakunze. Bacamanukana mu Nyakabiga ya kabiri kwibarabara rya gatatu, nyene aragira ubwoba kuko mwijoro wirukuru umwe kubasuma utazi ko hari n'abasigaye inyuma ngo bakugire nabi, araheba. Ubwo rero twagira dusabe abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bagerageze barabe ko boshobora gutuza ubwo busuma bushasha bw'imfunguruzo nyinshi kandi batembera cyane cyane mu mabarabara hatagira amatara mu masaha y'ijoro, aho n'abantu baba batakiriko baratembera, aho uwo bivye naho yokoma induru bigoye ko agira abamutabara.